wiyumva gute iyo usohoye ikintu kikaba hit? Icambere mba niyumva ndi fier ya jewe nyene kwanza ubwiwanje, kandi nkumva ndyohewe ngene abantu bariko baracakira bakakivuza bakagishira hose, hanyuma image y'u Burundi kaduga. Umwuga w'uphotographe wawutanguye ryari? Umwuga w'uphotographe nibaza yuko nabitanguye kera. Nico yumva ko uzokora muri kazoza canke? No, ahubwo wondi kuva kera jewe nari natahuye yuko umuntu adatungwa n'akazi kamwe. Ko kuva kera naravuza bitangura kare. Ubwo mu nyuma ndabona yuko no gufotora atari nabi. Ko ndagufotora ifoto arabona muri video Joell ariko mujya gato. Mbwa mu nyuma ndabona ati reka turekerana akazi. Ko Elare nawe urumva kuyindi kote hajya. Mu kwinjira muri Ingo Live Band byari bimeze gute? Kwinjira muri Ingo Live Band bwa mbere ni Kori niwe yampamagaye. Ko Kori n'umukuza wanje, kandi wewe yarabizi yuko kuri papa kuri mama. Kuri papa yarabizi yuko nsanzwe ufite talent ico kintu, iyo talent yo kuvuza. Yes, bakunze open mic. My name is Patrick. Turi kumwe n'umuhinyanyuzi Joell. Ndakuramukije. Amahoro neza. Yeah, umeze neza? Yego, nsaho nawe. Joell muri rusange ninde? Joell umunyamuziki. Iyo uri muri mode bumeze gute? Yaba muri career music nk'umuproducteur canke muri life science? Iyo ndi muri mode icambere ni miss yose. Nkora ibintu byiza kuko miss yose nkora ibintu byiza, donc mama ndi muri mode. Wiyumva gute iyo usohoye ikintu kikaba hit? Icambere mba niyumva ndi fier ya jewe nyene kwanza ubwiwanje, kandi nkumva ndyohewe ngene abantu bariko baracakira bakakivuza bakagishira hose, hanyuma image y'u Burundi kaduga. Umwuga w'uphotographe wawutanguye ryari? Umwuga w'uphotographe nibaza yuko nabitanguye kera. Nico yumva ko uzokora muri kazoza canke? No, ahubwo wondi kuva kera jewe nari natahuye yuko umuntu adatungwa n'akazi kamwe. Ko kuva kera naravuza bitangura kare. Ubwo mu nyuma ndabona yuko no gufotora atari nabi. Ko ndagufotora ifoto arabona muri video Joell ariko mujya gato. Mbwa mu nyuma ndabona ati reka turekerana akazi. Ko Elare nawe urumva kuyindi kote hajya. Mu kwinjira muri Ingo Live Band byari bimeze gute? Kwinjira muri Ingo Live Band bwa mbere ni Kori niwe yampamagaye. Ko Kori n'umukuza wanje, kandi wewe yarabizi yuko kuri papa kuri mama. Kuri papa yarabizi yuko nsanzwe ufite talent ico kintu, iyo talent yo kuvuza. Mugabo kenshi yaguma abona kenshi aho ndi najana kenshi na peace and love, mugabo sinavuza bo narabafotora. Okay. Narabafotora. No, oya ndashaka unsangiza ku kantu kwiga kuvuza. Wavyiga bisanzwe? Kwiga kuvuza icambere cyo nabitanguye nkiri umwana. Mubegenda birakura pole pole, nyine birabandanya ndabona yuko bizoteza kuntunga. Ingo Live Band kugira bakwakire niho nshaka gushika. Kugira abanyakire vyari bigoye kuko Kori wenyene niwe yaranzika, niwe yanyemera. Rero kugira byumvisha abandi no kugira nkore no kuri piano, kugira nkore no kuri piano acabaye ikibazo. Mugabo umunsi nkora ko bacavuze ati ntuzosubire kuva kuri iyo piano, ko bari bumvise ikindi kintu gishasha kandi bakeneye. Bisobanure ko hari n'izindi mpano kese piano ushobora no kwiyedukamwo no kuzoririmba. Yego, kandi ndirimbye sinabi, uko ntashima kubigira nyene kugira ngo turekerane akazi. So urakora dramati iraba hits, uyumvise gute? Icambere nararyohewe kuko ubwa mbere bwobwo mu nyuma igiye gusohoka nari nagize ubwoba, kubera ko yaranteye ubwoba. Je ntabwo nari nfise, mugabo mu nyuma yaranteye ubwoba. Urabona igihe cyari kiheze adasohora atagira iki, yarafise ubwoba muri nanje bahava buramfata imaze gusohoka nk'ine. Uravuga ati iki kintu cha dramati kucakira no nararyohewe cyane. Yego. Muri aka kanya uri mu bahinyanyuzi bariko barakora neza. Yaba dramati ra supportinze nawe waramusupportinze. Byakwigishije iki canke bimeze gute? Icambere vyanyigishije
byaranyigishije yuko no ku bandi ya producteur bo kwiga cyane collaboration. Akazi nikaje ku producteur gusa kaje kuri bose, no kuvuga bubake team. Hajya team mukwiye uhagaze ku maguru abiri cyo kintu uhagaze ku ego donc icambere byangishije gukorera hamwe no gukundana entre yacu ko nta kintu gishoboka mutiyumvanamo. Indoto zawe ufise uno munsi? Bon, indoto zanje mfise no kubona ba drama benshi ngaha mu Burundi. Apana ba dramati ngo baririmba nkawe no kubona ziga 5 million ku bantu bose, ku bantu benshi abarimvyi b'abarundi. Ego. Musenyeri w'Igitega bimeze gute? Papa wanje. Papa wawe gute? Ni papa wanje mbyara, ni nawe yanyigishije umuziki, ni wa mbere yanyigishije kuvuza, ko nawe mu musicien ari muri ivyo kera. Mu nyuma warabonye comment zagiye ziraba cyane, Joell ziramaze byagenze uko nuko wavyakira gute muri rusange igihe? Bon, commentaire z'imiziki nakoze nasohoye. Wasohoye. Bon, ni nsubije inyuma gato, commentaire ya mbere yagiye kubuza yaje kandi yavuye mu Barundi. Ngo tuzanye imiziki ngo yo mu Rwanda. Cyo kintu cyashyize muri kabaza. Umuziki wo mu Rwanda umeze gute n'uwahe? Exactement. Mugabo ubajije umuntu abivuze ntashobore kubisigura, apfuye kubivuga kubera kubivuga. Jewe nyishu natanze inyishu imwe gusa. Umuziki nta limite ugira. Do jewe mvuza ni Munyarwanda avuza. Kandi Umunyarwanda nta do yazanye, nta style yazanye. Umunyarwanda afite style yiwe. Alors, afro style y'Umunyarwanda. Pas du tout. Umunyarwanda bafite izindi style zabo, bon ntazo nzi sinobesha. Ariko l'afro, aya mazuki n'ibiki. Si style zabo. Muri Kuza Music uriyo nk'umuproducteur yigenga cyane? Bon, muri Kuza jewe ndigenga. Umuntu agushatse muri MA ashaka kuronka? Oya. Muruko kwigenga muri Kuza ifise igihe ntegezwa kuhamara. Nanje ntaconze. Mana ni ikizi. 10 ans. No, irashobora na kurenga. Mugabo neza ko mu myaka 10 kwa meme hazoba havutse n'abandi kugira ngo tukuzanye twese. Ego. Ingo live band Ishaka usangiza ubuzima bwaho gato hameze gute? Uko wahiyumvira niko hasanze gushika n'ubu muri urugendo muko murajana nabo? Bon, icambere uko nahiyumvira sinovuga ngo niko nahasanze, kuko uko nahiyumvira nasanze jewe nyene ndi muri umwe atiza kugira uruhara kugira ngo habe uko nahiyumvira. Uko jewe uko nahiyumvira ndashaka ko nahiyumvira kubera ntarimwe mugabo ari ndani akabona ko hari ikintu gikenewe, ariko maze gushika bona cyembona ko bya bintu niyumvira bishobora gushoboka kikuye amaboko mu mpuzu tukakora mu gukagira ugeze ivyo vyimubona tuvuze abantu bakuzura. Imigambi ya Ingo live band? Bon, imigambi novuga yuko imigambi ya Ingo live band hariho wa hafi cyane uri mu kuza ni concert ya TID ya le 6. Turabatumye namwebwe tubabone mwese timu yose. Ariko tsemetse tuzohashika. Mu batubwire na hari abakuru tuzohashike. Hanyuma iyindi migambi kandi no kubaka impano mu gwaruka tukaziteza n'imbere. Ego biciye mu kuririmba. Bisigure ko atari karaoke gusa? No, si karaoke gusa, harimo aba producteur. Jewe nakora turimo kandi en tout cas nazavuga ko intambwe turiko canke tuko turaja ko. Joell akakanya arafise umukunzi? Hakana. Ego. No, hariho kuvuga ego atari ivyo? Nivyo? No, ya nivyo ariho ego. Ikintu cyakubabaje muri career ya entertainment utazofa wibagiye? Ikintu ca mbere cyambabaje umunsi wa mbere ntangura kuvuza karaoke. Nagiye nikinga. Nagiye na taxi velo gushika. Twabwiye muri campe bari kera gose sinabona bigusubiramo shitse bose hace bantwenga. Umunsi navuze no heza kubihindura ibi bintu. Icyakujyoheye? Icyanjyoheye naco n'umunsi mvuza nkabona yuko ndiko ndavuza abantu bakaryoherwa bakanezerwa kandi baryoherwa, nkabona yuko bariko barahosova byo ndiko ndabaha aho nakintangura kuryoherwa kandi ndagira ingufu nyinshi. So ikiganiro ni open mic. Nibaza ko tuzogira igihe kimwe twajana Igitega kura papa wawe Musenyeri, hanyuma akajambo babwira abakunzi ba Joell n'abakunzi ba industry y'umuziki ndumva. Ikintu cya mbere
akajambo notekerera abakunzi icya mbere n'urukundo dukunde aba artiste bacu du supporting umuziki wacu